Kora igikorwa cy'igihugu mu mbere yo gushyira mu ngiro umugambi wa leta wo gutunganya gutangiza igiterwa c'ikawa ku myitwarariko yashikirije Nyakubahwa Chef de Zone. Umugambi yamanye nshimire cyane abenegihugu mu ntara c'ibitoke muri rusange ndetse na muri komine ya Murwi, cyane cyane abasanzwe bashorera canke bakorera imirimo kuri no tonorero, kuko banyo kuva na kera bakwikanisha igiterwa c'ikawa kandi bakita kugira ngo gitunganywe neza. Bayenda basaba mwikomera amashi. Ikindi nagumashimira abarongoye intwaro muri komine ya Murwi, kuko ntibahengeshanje kutubwira yuko hari ibibazo by'ikawa igiye gutangura gusha, ko twobafasha kugira ngo ishoke keza gushoka. Banatubwira yuko hariho n'abene gihugu bahakoreye mugabo bataratunganirizwa, mugabo akavuga bati tuzobananye tuyaga kugira ngo byose bitore inyishu. N'ingendo nziza yo kuvugana kuje n'amaningi kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu ndetse rifatika itagwa c'ikawa bikaza bisumbirije. Rero kubijanye n'ikawa yamaze gusha, ico gituma turi nga uno munsi mu ntara c'ibitoki ikorwa gihereye kuri tonerero ry'Ibuhayira ko yari ikawa zamaze gusha, kugira ngo twebwe ibikorwa byose tubikore mu mwanya muto dushe kuramira bene gihugu bene ikawa batarahomba. Murumva n'umwitwariko wa leta n'umwitwariko wacu. Rero Nyakubahwa Chef de Zone, Nyakubahwa urongoye itonorero, bana yakwa bene gihugu mwese muri nga mworema, kuko leta nta yindi nka iragiye twebwe abantu, iragiye twebwe bene gihugu yifuza ko dutunganizwa muri byose. Kukijanye rero no gutangura kwakira umwimbu, turavugana mu kanya na Nyakubahwa urongoye itonorero, namwebwe mwese abene gihugu ingire tugomba kubikora. Ntihagire na kimwe gifasi ivyo none twese nivyo twifuza. Turifuza yuko ibikorwa by'ibanze bikorwa nkuko nshime cyane nasanze amama ariko barakora nganda basabe bakomera amashi. Tubashimire cyane. Ibi vyerekanye umutima wo kwitangira igihugu no gukunda ikomine yanyu n'ikawa mufisi. Ntimwaravye muci hariho abataradutunganiriza, reka cyo tudindiza ibikorwa. Nagandamenyeshe yuko rwego tujeze abantu mwese mwahora mukora bakora ku munsi ku munsi, mwebwe nyene baba journalier n'abandi, twifuza kuzokorana kandi namwe kugira ngo dufashanye kampanye. Aho ingingo yamaze gufatwa nuko nyene ntaho wahora akorera ngaha muri mwebwe ba mama na ba papa n'abandi abakozi bakora ku munsi tuzoshira nibarabara. Bizoca binadufasha wa mwitwarariko mufise w'ibirarane batarabariha abavukanyi, tuyage ingene dufashanya kurondera ingene amafaranga yishuka, sivyo no mugabo nivyo guna ko tubiyaga tutari kumwe, nivyo kunda ko tubiyaga imitima idatekanye ikabutari kwirakirwa namwe tuko muratunganirizwa. Rero intumbero niyo, ndetse nza guca nsaba mu kurindira izindi ngingo nziza neza Nyakubahwa urongoye itonorero atugirira urutonde guyihuta babo ba mama n'aba papa bariko barakora ibikorwa byo gusibura hano kugira ngo abindungika kirenga ku munsi wa gatanu, kugira ngo tube turategura n'ababo bariko twe turategura amafaranga yabo ya mbere y'imisi bamaze gukora mu ndwi zibiri. Tuha amafaranga ya mbere kugira babandanye, kuko tugomba muri no minsi ko turonse raporo y'indwi zibiri y'abakoze tubanza tuboneka amafaranga yabo kugira ngo vyorohe ntihagire ubutama nabugiye arafise ikinogo cyo muri kahise. Murabinyemerega ba mama n'abapapa, kuko tuze tubandanye tuyaga duswe turabe dufatike nabo masogestal ibibazo byagoranye, turabe ingene gutunganizwa kwanyu biza mugabo turi kukivi, sivyo none. Hama ikindi naco no bamenyesha nuko
banyakubahwa abakozi barasanze bakora ngaha muri Sogestar, abakozi twovuga ko bafitaniye amasezerano y'akazi nabo nyene tubivugana nabo barongoye kugira ngo ntihagire igipfa ku gihugu n'igishobora guhomba ngo nuko twe tuva ngaha tuja hagasi ivyo none ubuhinga n'ubumenyi mwe n'undi yoba afise. Leta yaratanze intumbero nyene ishobora gukorwa mugabo mwemwe ariko murakora ngaho mutazi nuko muzohembwa sivyo, mwazinukanya gasuka muraharura hariya mwatanguye gutema mutazi nuko niyo misi muzoyihemberwa, niyo mwakoze zoyibandikira yijemwo none bisigura ko nabo ibikorwa ariko baradufasha. Tuzovuga nabo barongoye kuko igihugu ni kimwe, leta ni imwe, ni iwacu, tugomba kuyikorera n'umutima wacu wose, tukabana dutora inyishu z'ububazo buto buto buhari mugabo turi ku kivi mu rukundo dufatanye mu nda, sivyo ne wamwe. Aha rero mpava mvuga n'abayobozi baje baserukiye Sogestar, dufashanye n'abarongoye amatonorero vyankenerwa vyihuta cane, bankundiye je ngena ndabitwaye batevye jo bishike kubiri wanje kugira ngo ibikorwa nyezina bitangure, kuko leta ntinanigwa. Ndasubiyemwo leta ntinanigwa, ndasubiyemwo leta ntinanigwa, ni yanyu ni yacu. Ibisigaye nibaza ko ikijanye n'igiciro ku murimyi nivyo leta yarabifashe mu ntoki. Mu minsi ya vuba turizigiye yuko nkuko cyama gishikirizwa kizoshikirizwa, hanyuma bene gihugu tugaheza tukaja kukivi twabo inivyo ko turakorera mugabo byose nukuji nama n'ingingo, kuko caba igiciro ca leta na mahera viwanyu yaba ikabishotsa amahera garuka iwanyu naye azogaruka kubaha agashiruka bukazo bavuye muri leta, murumva byose ni magirira nire. Kaba nagomba rero cyo kugeza ngaho nkifuza rero ko iyi nkuru nziza tubabarenga mwashitse nganya ko washe bude zone banya kwa bene gihugu muri ngaha, iyi nkuru nzize ko ngene ugiye kugenda muyishikiriza abatashe gushika ngaha, ejo tukabatumirira ku bikorwa vyihuta wozo twashinze ngaha turabira karere bagamburuke muri rwa rukundo ntangere mu bubangutsi, hama raporo itangwe dutunganye twese tashikawa atawanja wangura. Imana ibahezagire murakoze.